tubanika zemegana uno munsi ni astuce muri episode igira kabiri kuko mwavyumvise kandi turabiye kuzo kuma tubazanira bishasha. Rero kuri mikro ni Aline Marijo hama yari uno munsi kiri special ko turabiye ko tubaha astuce tukababwira twatere vy'imviro vy'ivyo mukora. Rero uno munsi reko hajyaye umuntu tubaza ko afite astuce menshi yaje dutekereye ko bakiri surprise mukanya bayo kumuraga kimanya tutani turagashobore kubafasha. Rero umutumi wacu sumundi neza ko muraza kumubona ni Miss Populaire. Sawa tumeteneza sana mumetereza gose Miss Populaire 2023 benshi ndazi muramuzi bamwe murazi amazina yiwe muga ndibaza neza ko ari benshi mutazi amateka yiwe. Rero uno munsi agira ducire ku mayanga tubwire kiye Miss Populaire ninde akunda ibiki afise bani zayo donc umumenye vyimbitse neza. Murakoze nitwa Uwera Kitricia Miss Populaire 2023 hama umunyeshuri kaminuza kuvyo nkunda ndakunda umuntu yize ndakunda umuntu afise ishaka ryo kumenya ibintu bitandukanye bivanye n'ihangiro yihaye hama kuvyo navyo kuvyo nabana canke ntoba nifuza kubona sinifuza kubona umuntu ari mu kutamenya mvuze kutaba sinzi kuba ignorant canke ignorante nyene kutamenya ikintu kanaka bategerezwa kumenya. Donc on a ignorance madame Maki. Yego ni nyene ignorance. Umaze kurira kuvuga kurira yego bien sûr. Donc après kujya kumara kuvuga wese kayida ukuze mazoshurize. Yego ndamaze kurira. Hari habaye iki? Sinibuka ikintu cyandikije ariko atokari ikintu kibabaza jewe sindira ahubwo ndaciyumvira ko cane gose nkiyumvira ati kweki bimeze uku. Yego mvuze amandi majambo novuga ati nk'umunsi vyashitse ndaja mu vyiyumviro birebire ndibuka ati kweki iki kintu kimeze uku kweki gihari. Yari umunsi nyene ndiko ndakura namenye yuko communauté yacu communauté y'abatwa nanibagiye kukivuga nkaba ndi umwe mu miryango y'abasangabataka mu Burundi. Rero ikintu caje kumbabaza cane ni ukumva ukungene usanga hariho abantu bamwe turi mu gihugu kimwe ariko novuga ngo hariho agace kamwe k'abantu bariko babaho nk'ukumenga igihugu barimo ntaco bazi canke ntibazi ibiriko birahabera canke ntibiyumva yuko nabo nyene ari abenegihugu muri ico gihugu. Ico kintu rero carambabaje cane kubona ukuntu communauté yacu bamwe muri communauté yacu babandanya babaho nk'ukumenga si abarundi bataraza ahantu batahura yuko nyene nabo nyene ari abarundi bashobora kubaho umwidegemvyo ariko n'ahandi n'abatahura bivanye nyene n'iko bigo bagize. Tricia ari kibazo kumunegera mu buzima akumva ko aryoherwa agutega ko umuntu akora twenga baba ngo ikintu cyagushikiye ukumva uranezerewe gose donc ukabura na moye yo ko expressinga ubwo umunezero wawe so tubegaye ikava mu gutwenga gusa ngo ukagira kandi shaka kimaze kubaho. Yego ikintu umunsi naryoherwa cane ndaryoherwa cane ko nari bigere ndyoherwa mu buzima. Yari umunsi ntogo mu Miss Populaire Burundi. Byari irya mbere binshikiye kuko jewe mu buzima bwanje ndabona ati Tricia ni wa muntu araja kw'ishuri hama atahe akora ibikorwa vyo muhira abandanye n'ayandi ma activité atandukanye mu bagenzi kw'ishengero mu miryango. Sinari nibaza yuko hogira umunsi yaho umurundi wese amenya yuko Tricia abaho.
ati ubunye antuka n'umuntu azovuga inyuma y'umwaka canke abariko barakora bose bazomenya yuko muri historique nyene y'u Burundi hari umumizi populaire yitwa Trice. Ubwo ndabona yuko ibakwe birenze kuri jewe kandi naratewe cane rwose kuko navuga ati ya ndoto yanje ahantu ushaka gushika ndamose umuryango nshaka kugira ngo nzashobore ndashike. Twese rero sakabaza ushaka kubaza iyo courage ngo uyo mwete kumva deja ndumuraje kuza muri Miss Burundi aba sinzi ko banze ko biko muri beza mucyo ejo mwumvise courage ko cyo kwitoza canke iyo courage yo kwitoza muri Miss Burundi ngo yavuye courage aho yavuye sinavuga ngo mubwiza kuko turabibwiza nitwobona ukuntu twashobora kubumezera ukuntu twashobora gupima ubwiza ni indani mu mutima ubwiza ni umuntu bwiwe ubuntu bwiwe rero kuri kote y'ubwiza navuga ati uko bimeze kose sindi mubi tukari ndazi havuye kuba mubi nisatwa mubi cyane myiza be nimba nari mubi gikurikira kirumvikana yego rero iyo courage rero cyane kuko ico cyo mbona cyari ikintu kiri hasi cyane bwanje iyo courage nagize mu byo kwitoza ni ukuntu nabona abantu bamwe muri community yacu bariko barabaho ubuzima nabonye nibyo kwita yuko batazi cyane bivanye n'ikumigo bagize byabazanye ahantu binovuga ati bishira ahantu nyene habo ndavuga ati uko bimeze kose hari impinduka itegereza kandi iyo mpinduka naho ndi muntu azoyizana ngo nyene avyiyumvire yagize ico ciyumviro hanyuma akagishikiriza akagisangiza n'abandi navuga yuko iyo aho hantu nyene niho hamaye courage kuko yaba vyari vyerekeye gukura kw'iwanje canke yaba yari intere iri centre kuri jewe jenyene sinazi ko nisinoyijamwo sinazi ko nayo kuyijamwo wari kujamwo ndiko ndiyumvira umuryango misi yose yagiye abantu tukora intambara donc ufise intambara uza gutera imbere mbega n'icyo justice tuba tuvugisha abantu kenshi aba ari wowe wundi afise intambara igihumbi kuba uri umuntu ukaba ufise intambara igihumbi zituma utokora mu kanaka cyangwa utotera imbere nk'akarorero hariho nk'umujene uno munsi ko turavuga ajyana kubera yabuze akazi yaje ku ishuri agisoma ndashaka kwiga kaminuza hanyuma waje kaminuza nawe nta kazi gahari gace cyane numva uyu mwumvirije abafise impamvu igihumbi zotuma mpeguka ngo numvirije inaye ya gatoya ukora tugira ati jewe ahubwo intambamye nabona zituma ntotera imbere noshika aho nshaka nizo nuririye kugira ngo dushobore kuba aho ndi uno munsi ndacaki muhanga umujene ameze nk'uko ikintu je nahanura umujene ni ibintu vyoroshe kuko hari igihe twifokasinga cyane cyane turaba amaso cyane turaba hanini kuri vya bintu binini y'amakambi realisation ariko imbere y'uko ego kandi nayo makambi realisation c'est turashikako kandi ni vyiza kureba binini ni vyiza kurota binini hanini hashoboka ariko n'ikintu nabanura ca mbere hera aho hantu hatoya iyumvira aho hantu hatoya menya ati nimba nkeneye ikaramu ati ikaramu none nigwa amafaranga bwayo nimba ikaramu nigwa wisa iyo wisa ntoyatora gute simaka ngo uzugende ku muntu umwe ati bishaka wisa ikaramu ushobora kugira ati tena wisa fisi ijana uraritora ukeneye wisa urose umuntu afise ijana waritora naho rero ugwaruka rwinshi dukwiye kuza bakibaza ati kuko simaka ngo uzuronke wisa directement y'ikaramu ukishira ahantu yaho urose n'iryo jana bavuga ngo isorosoro ribwira iryo jana rishire ku ruhande ugenda ubaza uyundi irindi jana ku buryo uzokwisanga y'amajana umunani wawe kwinjira ata bintu
kugumizako kuguma iyo ndoto nyene canke iryo hangiro wihaye iminsi yose uvyuzi aba ari ryo riguha motivation yo kuvyuka kare niba bigusaba kuvyuka kare kandi biguhe na motivation yo kumva yuko ukora ibishoboka vyose kugira ngo urondere abantu bashobora kugufasha. Ikindi naco ca gatatu nashobora kuvuga gusaba gufasha ikintu coroshe. Ikintu nabonye nuko nk'ubu umuntu umwe nshaka tuvuga ati guharuka ubwo niho turiko turavuga muri uno mwanya guharuka ntituzi gusaba ubufasha ntituzi kwizera ubundi tungana canke ubundi adusumba gatoya canke n'ubundi ashobora kuba ari munsi kuko ntitubizi twese dukura ahantu hatandukanye dukura tuzi ibintu bitandukanye ivyo umuntu umwe yoba azi sivyo jewe noba azi rero novuga yuko ikindi nobahanura ari ico co gusaba ubufasha gusaba ubufasha mugenzi wawe ahantu ubona unaniriwe birasanzwe uramubwira ati jewe burya nafise umugambi wo gukora ikibiri ariko ubona biriko biranyanira canke ati ngeze ngaha nanjye bica binyanira rero iyo ubajije uyundi ashobora kuvuga ati burya niba ushaka iki tugenda kwa naka ico kintu ukabona kibanze ariko iyo umuntu uje ukibwira yuko uzi vyose uri mukuru ati urya ni mutoyi simushaka kuja kumusaba amafaranga aho niho bipfira. Rero ikindi naco nuko amufise yakuhaje iminsi yose navuze ubwa mbere iryo hangiro wihaye uko uribona kuko uguma wiyumvira kuribona iminsi yose mu gatondo uvyiyumviriye ukumva umunezero wewe arafisemo vyariyaniringa usaba ubufasha. Aha tuba tuvuga Miss umujene adafise amafaranga kenshi batwandikira n'ivyo hanyuma adafise amafaranga amakashaka ati jewe ndavye imbere n'inyuma mfise ubusa nta mafaranga mfise mugabo kwanza amafaranga mfise ntaco novamwo muri bifise amafaranga. Aha rero turiko turavuga ati none hoba hariho ikintu co gitondera kubateterwa ikintu kimaze kunanira kubera ikintu noba nashize gushaka ko kirananira hanyuma turumva ko astuce yawe wakoresheje iya mbere niyo donc gusaba hajya dukuraniriye kurondera undi muntu vyagenze neza. Kenshi ndavuga kuvuga abako badukurikirana babizi nabo babwira kenshi ndarabimutsa kirya kintu cakunaniye hari ubundi cashobokeye rero reka uguma wigumiza ko ibintu vyakunaniye bikubloke mu buzima uje utera imbere kandi hariho uwundi mubanyi wawe vyashobokeye. Bine astuce nuko ndakashima abantu nawe je numva uranayimvuze ati jewe iyo munyengira ndaniko niki giriki ndagipatiya nkagira uwundi muntu hanyuma ugashobora ubuzima bukaba neza. Ico numva ko ikintu ca mbere gihambaye kandi twategerezwa gukora Miss apa kuba Miss populaire hari amaproje yo kurakora ukaza amata cyangwa twotera mu byumviro cyane abakunzi bacu barakunda gufashanya nabo ubandi bikasha na kibazo hari amaproje yo kurakora uba uvuga ati ibi yakuro cyangwa ndafise umugambi wo gukora ibi kugira ngo twumve ingene bimeze twumvire twogushikira ajya muri CTV turafata gushikira abantu bamwe. Yego imigambi irahari ntiyobora kuko ninaco banoneye kuba Miss Populaire barabiye ku mugambi bafise. Novuga yuko umugambi nyamukuru bafise no gushobora gufasha abantu bo muri communauté cyane cyane abagore kuko nibo vyita yuko bakora umwuga wo kubumba. Rero bafise umugambi wo gushobora kubafasha gushika yaho tuzana uwo mwuga kuko murabona mu bisanzwe basanzwe bakoresha intoki kandi ivyo bibatwara inguvu nyinshi n'umwanya munini. Rero niyumviriye yuko ushoboye kubafasha kugira ngo dushobore kuzana ahantu yaho novuga dukoresha ubuhinga ubundi buhinga canke ubuhinga buteye imbere kugira ngo bakore ibintu birama cane kandi bakoreshe inguvu zikeyi bongere bakoreshe n'umwanya mutoya. Rero uwo ni umugambi munini novuga cyane novuga ati mukuru ufise kugira ngo duteze imbere uwo mwuga w'ubumba kuko n'ubundi ubwa mbere na mbere amasaha ataraza akunze muri ivyo bindi
gufungura ibyo kurya bivuye mu nkono kandi bavuga yuko inkono nayo nyine biri mu mico mu n'akaranga by'uburundi rero niho navuga ati kugira ngo muri ibyo byose dushobore guteza imbere igihugu kandi twongera duteza imbere ntabwo ubene igihugu bariko barakora umwuga yuko vyoba vyiza dushoboye kuwukoresha mu buhinga bugezweho bwa none kugira dushobore no kuza turabijyana no mu bindi bihugu bigaca bizana bikaca bizana n'amafaranga agaciro y'amafaranga tuko turarondera amadevize yego hama uwundi mugambi nawe ni uwo kubigeme nyine bo muri kominote y'abasanga gutaka bo mu Burundi ntibashobore nabo nyene gukura bafise iyo mentalite abavyeyi babo baba baragize yo kwikumira kuko nubwo baba baragukumiriye ikibazo ntigihagaze kuba gukumiriye ikibazo gihagaze kuri wowe nyene baragukumiriye ego nivyo kandi ntituri busubize inyuma ibihe ngo bareke kudukumira oya ivyo bizokwama kuko n'ubu vyita yuko biriko biragabanuka hariho bamwe biri ariko uko kuntu rero dushaka kubafasha kuza ahantu yaho ushobora kubijera cyane ukuntu ushobora kubyifatamo neza kugira ngo ntibibafete ntibibakoreko babandanye nimba ari hangiro bihaye babandanye baje mu mashuri ataco binona nyene babeho nk'abarundi babeho nk'abenegihugu mu Burundi yego navuga yuko ariyo migambi niko ndakorerako we kuri umukobwa utegereza gukura amaboko mu mutwe ugakora birakenewe cyane rwose yuko umukobwa ukora nubwo uba uzi yuko haba hari amashansi bikavuga yuko haba hari icyizere yuko ushobora kurongorwa kandi nk'umugabo nyine akaba ari we mutwe w'urugo akabuza ati nimba ari umugabo atekerezwa kwitaho ibintu byose by'urugo ariko navuga yuko gukora uri umukobwa ni byiza cyane rwose navuga bifise ingaruka nyinshi nziza mu buzima bwawe kuko uriga guhunga n'ibyo ufise kandi uriga navuga ati kunezererwa ibikorwa byawe kandi birakurinda n'agasuzuguro kuko hari igihe usanga ntitubuze abagabo tuzobana nabo ariko ugasanga mushize mu rugo bwa mbere yabonye namushushuta ariko mushize mu rugo hatangwe rero gufutuka byaritsitsi byose yari yarishikiye akiyumvira ukuntu mwamaranye imyaka 5 akurihira akugura amamega akugurira impuzu agusukisha tusa avyiyumviriye urumva ni hamwe hageze ico kuvuga ijambo na jambo ruwama kuko urironke n'amamega barayakugurira kuko avuga ati naho hantu uri jewe nahagushitse iyo ataba jewe ofete navuga yuko birakurinda kubona umuntu nk'uko umenga ni ikimana cawe kuko uba uvuga ati no ati ndi umuntu ndafise amaboko ndafise amaguru ukiga nyene gukora uvuga ati kubwa navuga ati agateka kanje canke kugira ngo nyene jewe niyubahishe ibintu byanje kuko turabizi yuko icubahiro umuntu atiha abandi bantu bashobora kukiguha kuko uzoba yerekanye ati burya jewe ndaho ati jewe tinunzwe na mwebwe ati nunzwe n'uza wese ati n'undavye byiza akagira akagongwe oya ariko nimba uri umuntu ufise amaboko hategerezwa kuba hari ikintu ushoboye kandi tunaretse n'ibyo turakeneye amafaranga turakeneye amafaranga mu tuntu twinshi none kubera iki utoza ahantu yaho ayo mafaranga wewe woyironderera muri iyo sensi yuko wowe nyene urarondera amafaranga yo gukoresha ibintu byawe kandi ukaba utagira n'umuntu uvuga ati uyu muntu apfuye jewe nandi muntu apfuye twotana nawe kuva kutaba mwumvinga ariko ico nico aho twojane hano biragutuma nyene nawe uca wumva ukakumva nyene yuko ufise agaciro ukumva yuko vy'ukuri uri umuntu yego navuga yuko aho onye ariko mbonera yuko ari vyiza ku mukobwa ashobora kugira akativita kuba kamuzanira inyungu
uri umukobwa nibwo uba kumwe wicaye ntibigeze urondera ikintu na kimwe cyo gukora kandi ushaka gukora kuri wabaza yuko uri umukobwa hanyuma ukaza ko umunsi umwe uzokoga donc umunsi umwe uzurondere uturukigabo cyangwa umusore witwa vuye nka izinzi azifaranga byinshi kuko ndashaka kubaza ku yindi kote ushobora kuba wicaye ku nyine nta kintu urakora uca umugabo ufite amafaranga rero byumvira mu madekote n'ubundi ntabwo byanditse naho nyine ndi ko ndavuga afite utarayemfite harimo ku makara yose ariko nk'ubu ngize ati spesialment nko ku muntu yisanze agiranye mariage canke ahisemo kugirana mariage n'umuntu ata amafaranga afise aho bonye bisigura yuko uwo mukobwa canke uwo mwigeme azoba yaramaze kumenyera gukora kandi n'imbere y'uko umugabo ashobora kuronka akazi canke akisonura kutagira amafaranga yo gutunga umuryango umugore ashobora kubikora kuko ndibaza ubwo ni babiri ariko bareberera abarundi umwe akoze iki n'uwundi abakoze ico nyene kandi mwese muba musiyangira rimwe ryo kugira ngo mugumize umuryango wanyu uhagaze umeze neza rero info atwaye umugabo rero atari amafaranga afise biroroshe cyane rwose iyo uri umuntu wamenyereye gukora birakorohera ariko indirimbo ryajye ni ikibazo gikomeye cyane rwose kuko nawe uca usanga ntazi no kumesa yamenyereye muhira abakozi ntazi no kumesa urumva ashe n'ubu bakobwa tubahimirize kuva muve muhira mva ahantu muguma mwicaye muguma muryamye kubera ubuzima burengeye ico gitanda turyamyeko ubuzima burengeye ivyo twumviye donc uko urira uko uvyibukiwe waciyemo bikakubabaza ukaguma ubabara nta kintu na kimwe kurongeraho nta n'ikintu na kimwe urironke ciza kuvyiyumvira ko rwose biragusazisha biragutuma urwara depression cyangwa izindi ngorane mu mutwe cyangwa ugatubura cyangwa ukagira crise mentale ugasara mugabo nta gisho bizagufasha gutora so rero aho uri hose ibuka urabe ivyo urakora birakwiye kugira ngo ugume ahantu wenyene ugati ko cyane cyo ndovamwo kubera naka kuko Tricia ari umweshi yicaye ahantu bavuga bati kwaje napfukiye kwa naka utembere niba kwa napfukiye kwa naka utembere n'igikunda gusa ngo wowe uko biraba siba y'abavyeyi bavukiyemo tobi umuryango wavukiyemo nuko biraba uwo ico ushaka gushaka ugasanga wowe amakonsantrasiyo yawe yose ahagaze muri navukiye aha mama ntiyize papa ntiyize tw'umuryango wacu ntabwo umwe aratera imbere urabatunga hanyuma uragaragaza utuntu tuhiye kubera iki ugasanga biciye kufrena birakubujije gutera imbere badirigana n'akajambo kanyuma cyangwa impanuro nyuma ubatekerera ukavuga ati Miss Populaire yaciye iwacu asigaye atubwiye ijambo rimwe icyo nashobora kubwira bariko baradukurikirana ndabashimiye cyane bwa mbere kubona mwafashe akanya mukumviriza kino kiganiro cyose gushika muhere by'ukuri ni iby'ingirakamaro kandi byerekana yuko hari ikintu mwashaka kumva kivuye muri jewe kivuye no muri gusanga nasanze gahari yego akajambo nashobora kuvuga ni nko guhanura umuntu wese ariko arumviza kino kiganiro icyo numva no kubwira ni uko ukwizera wenyine iyizere ntacyo bitwaye ibyo uri uracamo arahejeje kubivuga Madame Aline ibyo uri kurabamo ugiye kurira ntacyo bihindura uguma muri kwa kurira umurira kuva ku wa mbere gushika ku wa mungu ariko muri iyo ngorane nyine rondera ukuntu rero woshobora gukuraho iyo ngorane ahari amarira hakaza umunezero rondera aho hantu yaho cyangwa rondera ukundi kuntu wabikora kugira ngo ushobore kuva muri iyo situation urimo kandi twibuka yuko umunezero ni umuntu wiha umunezero ni wowe nyine uwiha nobahanura yuko tangura winezererwe wenyine aho nyine ugeze aho nyine uri uko nyine umeze tangura winezerererwe niyo watangura kwinezererwa n'ibindi
byose bizoca biza uzotangura no kugira n'ivyiyumviro birashe ukazuragira ivyiyumviro ukazura nyene hazoza haraza nawe uzovyibanira uzoca wumva nyene yuko uciye wumva widegemvye kubera iki wenyene warihaye amahoro ufitaniye amahoro nawe wenyene kuko ariko usanga dufitaniye ingwano na twebwe nyene dufitaniye amakonfinete naja mu kiyoti ariko cisa kubera ko wavutse umeze uko kubera ko wavutse ufise izuru rimeze uko kubera ko wavutse ufise umuntu umeze uko kubera ko ufise iyo sura ufise konfi nawe wenyene ariko girana amahoro nawe wenyene hama ugire courage bizogenda neza kandi ndakunda ngo mwirinde akajambo karakomeye cyane mwirinde kugira amakonfi n'amugenyene irinda kwishapurira irinde kwitera stress ubuzima ni butobonya utabaye kugira kurwana nawe wenyene kugira amakonfi nawe wenyene ese umwanya wawe ducabira ibindi bakunzi ba ECTV Burundi bakunzi bacu tubashimiye cyane tunabatumira kugira subscribe amasabone amashare kugira ngo mushobore gukurikira ibiganiro byacu byose turabe ko tuzokuba tubatera bishasha muri astuce kandi batera ko Tricia atari rya nyuma je hano murabyumva sizabiyemereye uze mumbere cyangwa azabyemeye ko atugaruka kandi tunamushimire rwose Tricia mwakoze cyane kutwitaho ego yakoze cyane ko asigadusigiye ibintu byinshi kandi dusigaye challenge ivuga ngo ntukagira amakonfi na wewe nyene